Ndabaramukije mwese bakunze ikiganiro Kanguka. Izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatandatu, ndiho aho umugisha abantu bose basengera kino gikorwa. Natwe turasengera abadukurikira, turabasengera imisi yose, turasengera abapartenere bakanguka, abadusengera mwibuke gusengera abapartenere bakanguka, musengera abadushigikira kugira uno murimo utere imbere. Turashima Imana gose ku bantu bariko barakizwa, abantu bariko barabohoka. Hari ntahe nyinshi murazumva kuva munsi wa mbere kuja ku munsi wa gatandatu. Izi ntahe zose muronka ni kubera abantu batanga intahe, batuma abandi batinyuka gutanga intahe. Rero igihe wumva kubohotse, kukize, ko ari ikintu gikoretse mu buzima bwawe, ntuvyigumizemwo, ubivuge wibuka yuko Imana Data irahabwa icubahiro kubera intahe washinze. Kandi hari abandi batinya, bafise ubwoba. Satani afise ukuntu atera ubwoba gose abantu kawuza gushinga intahe cyangwa gutanga ubuhamya, bakuma bivuga ngo nzobikora. Harabo numvise bamaze umwaka urenga, umwaka ibiri, abavuga ngo nzoshinga intahe, ugasanga hageze ahantu umva bitakenewe no kuvuga intahe, kuko Satani nashaka ko ushinga intahe, utanga ubuhamya, kuko biramumaramaza kandi bikabohora uwundi. Iyo uvuze ikintu Imana yagukoreye, hari uwundi muntu wewe utazi, kumva utazofumenye, ariko azobohoka cyangwa azotinyuka. Hari ikintu kizokoreka muri we kubera ivyo wavuze. Inimero WhatsApp ni yindi nyene ni 71111132 plus 257 71 11 11 32. Utanga intahe kubw'icubahiro candiho no gufasha abandi. Ibiganiro vya Kanguka bironeka kuri application ironka uciye kuri Play Store canke App Store. Uratereshaja, aratubwira ko bibagora, kidakora neza kubera bakiri kuri version ya kera. Nuko kuri version nshaje bagira mise à jour canke update. Bidakunze uciye kuri site yacu ari kanguka.com, kanguka.com, canke uciye kuri YouTube, uciye kuri chaîne yitwa Kanguka Kirundi. Inyigisho ndende zishika hafi isaha zica kuri chaîne yitwa Inyigisho za Chris Ndikumana. Kuno musi ku mugoroba naho nyene isaha imwe y'ijoro hariho inyigisho nshasha kuri YouTube. Abakunda nizigi Fransa za conference, no ku mugoroba hariho inyigisho nshasha ya conference ya Kanguka. Reka rero natevye ndabareke mukurikira intahe, kandi vyiza gose kubanza kuzumviriza zose. Inyuma y'izo ntahe tuca dusenga. Shalome, bwoko bw'Imana, bakunzi banwanyi b'ikiganiro Kanguka aho muherereye ku isi yose iyo muva mukagera. Nanje ndo ingiriwe amahigwe yo kuza kuvuga ubukuru bw'Imana, kuvuga ivy'Imana yankoreye, kuvuga ibyiza nabonye mu kiganiro Kanguka. Nari naraboshwe n'umwasi mu bishetani, mu bintu nka vyose novuga bibi bibaho kwisi vyose, ububi bwose bwari bwankoraniyeko. Aho nari nakoraniweko n'ubusambanyi, akaboregwe, kugendera mu nzira zidahimbara Imana, kunywa ibiyayura mutwe, kwisambanya. Ivyo vyose Imana ikabinkiza, ikabimbohora biciye mu kiganiro Kanguka, biciye mu kumviriza, biciye mu kwizera ivyo umukozi w'Imana yigisha. Imirongo aduha, inyigisho aduha inyigisho zijanye n'imirongo aduha, ukavyisomera, ukavyibonera, ukavyizera, urakira. None nanje ngira mvuge ivy'Imana yankijije, ivy'Imana yambohoye Shatani yari yaramboshe. Bagenzi, Imana yankijije diabete. Nagwaye diabete 2019, iramboha ndayigwara 2019, ndayibohoka bivanye n'ukumviriza ikiganiro Kanguka. Imana irangendera, irambohora. Diabete yari insijigaje, intera kwihebura, intera kuja mu bintu bibi, intera kuja mu buja bwose bubaho bumbako. Nja mu kaboregwe, nja mu biyayura mutwe, nja mu busambanyi, nja mu vyo kwisambanya, nja muri vyose binkoranirako, ariko Imana irabimbohora biciye mu kiganiro Kanguka. Mana mushobora vyose, ndagukengurukiye kuba warankijije diabete kugeza no kwisaha nkaba ata diabete mfise, nkaba maze kuja ku bitaro incuro zishika kuri 3 bampima ata diabete bansangana, bahura ndi ku rugero rwiza, bahura ntari hasi, bahura ntari hejuru, ndi hagati na hagati. Kandi nari mfise ibiharuro biremereye, nari mfise ibiharuro biri hejuru, nkaba nabibayemwo imyaka ishika kuri 3
ngwaye diabete ariko Imana irangendera nanyoye ibinini vyinshi nanyoye imiti myinshi imivugutano nanyoye ivyo bampa vyose ivyo nzi nivyo ntazi vyose naranwa vyose sinovuga ngo hari na kimwe ca mbohoye canke cankijije mw'ivyo vyose kuko nabinwa nkaja ku bitaro ibiharuro bikaguma ari vya bindi ariko maze kumenya Imana vyose ndabibohoka ivyo vyose nabibohotse biciye mu kumviriza no mu kwizera umukozi w'Imana nkuko abidusaba arampa inyigisho arambwira amajambo ndihana arampa inyigisho za kigozi ziranyobora ziranyubaka nshira aho ntari kuko novuga nti ikigugu ndimwo kuko ntari mu gihugu cy'u Burundi nari maze nk'imyaka ishika kuri 5 inja gusenga nkavayo ntumvishije ikintu na kimwe nkavayo ntumvije n'umurongo numwe kandi ntasiba kuwa Mungu imisi yose namanagiye gusenga sinkuremwo ikintu na kimwe nkavayo ntazi umurongo ngo basomye aha canke bagizene nkavayo uko nyene ntazi ikintu na kimwe ntazi ngo Bibiliya isomwa gute bagenza ariko maze gutelefona umukozi w'Imana arampa izo nyigisho za kigozi zaranyoboye ziranyubaka mbona kuba umuntu mbona kuba muzima kuko nagendera mu vyo kwidodomba mu vyo kwihebura mu vyo kwiyanka mu vyo no kwanka abandi mu vyo kwanka Imana bagenzi ndaba mu bwo buzima Imana irambohora diabete imbohe diabete bagenzi mbandanya mu cyaha cyo kunywa inzoga icyaha cyo kunywa inzoga ndakibamo naco nyene ndambaza Imana irakimbohora icyaha cyo kunywa inzoga ndakivuyemwo inja mu vyo gusambana ndabivamwo bagenzi nja mu vyo kunywa ibiyayura mutwe vyose Imana nambaza Imana irabinkuramwo vyose ivyo vyose ndondaguye nkaba narabibohotse nkaba narabikize ivyo nkaba ndabishimiye Imana yabinkuyemwo kuko vyose nta na kimwe cyanyoyemwo vyose vyarambihiye vyarangiriye nabi nabibayemwo nabi nabibamo nabi mu bo twabana mu bo twari kumwe mu bo twagendana eka no kumana ndabibamwo nabi kuko bitayihesha icubahiro na gatoyi vyose nkaza kuvyitahura ari uko numvishije ijambo ry'Imana ubukuru n'ubushobozi buri mu nyigisho duhabwa buri munsi mu kiganiro kanguka buri mu nyigisho ndende buri mu bikorane twumva aho agenda gukora ibikorane tukumva abantu bakize tukumva babohotse bikaturemesha nkaba nshimiye umukozi w'Imana adasiba kudutegurira ijambo ry'Imana eka nkashimira n'abamufasha bose abapatinere eka n'abashinga intare nizo ziduremesha kuko hari ubushinga intare kumva yuko umenga akuvugiye ivyo wewe urimwo ivyo waciyemwo ariko gushinga intare bagenzi ni igikorwa gihambaye ni igikorwa gikomeye mwasi mu bishitani adashima kuko novuga nateguye kera kugera ni saha ni Imana iboneye kunyugururira kugira nanje mvuga ubukuru bwayo Imana ihabwa icubahiro shalom Shalom bene data nifuje gushinga intahe nifuje gutanga ubuhamya bw'uko Imana nziriye neza Imana ikanyiza umutwe ukomeye biteye ubwoba nafashwe mu mwaka wa 2023 mu kwa 7 cyangwa kwa 8 uko nguko yandwaye izindi ndwara ko najya ndwara umutwe sinzanagiye gusenga umuntu nturumuranye nyine ntekeza ko ari nk'umuntu ukoresha imyuka mibi ambwira by'ukuntu ngiye kurwara umutwe ukomeye namwe ngo ndwara umutwe ukomeye ndamuhakanira naje ngo ngarabona ngiye kurwara ngo uteye ubwoba nyuma yaho tumaze gusenga namwe se wansengeye amfata mu mutwe aransengera kuva umunsi ngwara umutwe ukomeye umutwe uteye ubwoba nimvuga ukomeye byumve cyane ryaga mbona ngo rwaye umutwe njyana indwara isanzwe narwaye umutwe hakajya hakamumurira umusatsi ugacika neza mu gihorihori mu mutwe hejuru umusatsi ukomoka burundu hagashya nkashiramo amazi akonje bikanga nkanywa imiti yo kwa muganga bikanga nkajya kwa muganga nca muri MRI nca muri scanner biranga neza ndavuga ngiye kuzarwara stroke njya muri CHK birananirana njya muri Faisal birananirana mana umutwe njya ahantu hose ndawusengera biranga umutwe mbere umutwe nungwa n'ubuzima bw'ibinini
mana nyine nkajya ndwara umutwe nkicara nkarira ngashyiramo kanguka nkafata bikanga nkarira ariko mbwira Imana mbwira n'umutima wanjye nemeza umutima wanjye ati ntuzarekura ndakomeza ndasenga n'abandi ko barangayishyiramo nagira amahirwe nkasinzira ikarangira nkiri kubabara Yesu we ndabyibutse Mana ushimwe umutwe umbera umutwe 2023 irarangira 2024 yose irarangira ko muri 2024 turi kwinjira 2025 namaze icyumweru cyose muri CHK barabuze indwara ari umutwe n'ijya bakanira ari umuti witwa morphine ni umuti manzo wanyu mu rugabanya ububabare bawutera n'abantu barwaye amakanseri baraboneraga bikanga nkashya mu mutwe nkababara ahandi nyine nari nukuri narize neza indisho zo kutitotomba aho kugira ngo mbwire Imana ngo nyica cyangwa iki nkabwira Imana tuko biri kose uranzi uri ubuzima bwo kuba umuntu atitotomba atidodomba n'ubuzima bwiza Chris na equipe yose mutwigisha byishwari ikigeragezo ubamo waba utaramaze kwiga kubaho ushima Imana muri byose byonyine umubabaro wakora muri cyo kigeragezo akaba uri kwica mbere yacyo ariko ko namaze kwiga gushima muri byose narashimaga nkabwa Imana ndazi kumbona ndazi kuzanyiza abantu batanga ubuhamya Imana ibaha umugisha yongere ibaha umugisha bikomeye muradukomeza aryo ubabaye nyine wumva wihebye wumva byakomeye ukumva ndushinga inahi y'ibyo uri kunyura mu katatu niwe yarakize n'yange nzakira nubwo buzima nabayemo sinzi igihe nakiriye gusa umwaka ushize inamaze CHK narindi muri 2023 twinjira 2024 twinjira muri no mwaka turimo nko mu kwa 12 uko sinzi ko nafashe umwanzo wo kureka kunywa imiti nahoraga numva kanguka nkumva dusengera abandi bakira nkabase ko njye nakira mfata umwanzo ko tawongera kunywa imiti ndafata Imana uko bimeze ko sinzongera kunywa imiti nzajya mbabara ko sinywa imiti nababara nkabwira umutwe tirega warakize ukomeze ko suzu warakize ariko Mana yanjye umaze amezi 5 nanywe ibinini maze amezi numva rakomeje nyine kubabara ko biringaniye bigenda bigabanuka ubu byarashize narongeye ngira umusatsi ubu ndasutse nahoraga no gushe kubera guhora nyine warashyaga ukavaho ukomoka ndashima Imana bikomeye mfashe no nahe saa 7 z'ijoro uko ndavuze nshobora kuryama none nkabyibagirwa ko remaze iminsi mba ndashinga inahe umwanza kandiganya ariko nshimye Imana bikomeye umutima wanjye unezerewe n'Imana cyane umutima wanjye unejejwe n'ibyo Imana yankoreye nzagaruka gushinga inahe n'ibindi bikurikira ariko mbaye nshimiye Imana kuba yaranyijije umutwe warandyaga no kuko nibana nkajya ngira ubwo atumunsi umwe mu rugo bazasaba nyine abantu bazantegereza bambure iwacu bamumagare bambure basange narapfuye kuko nanjye ngira ubwo uyu mutwe uzanyica gisho rimwe umutwe ukambera umutwe umva nkashiramo kanguka burasinya ry'abantu nari kumva kanguka ryo nsinziriramo ashamo kanguka bwacya ngo baturakoze mako nanga mfite ubwo batubese umutwe uzanyicira mu nzu ariko Imana yakabyara mbere Imana ndayishimira Imana nkijije umutwe nta kitakora namwe mutegereze mwihanganye mushima mwizera mutitotomba nta hantu kuri Imana itabakura murakoze cyane shalom Shalom ubwoko bw'Imana nanje ngiri ubuntu n'Imana ukuzinduka muri kino gitondo mvuga ubukuru bwayo mvuga gukomera kwayo mvuga gukiza kwayo ni Imana ikomeye ni Imana igira neza ni Imana ikiza rero nanje ndumwe mu Yesu yagiriye neza Imana yangiriye neza yarankirira icago jewe naragiye kwa muganga baradeklara ko mfise virus ya cancer du corps ndiheba ndamererwa nabi Satani arazana iterabwoba ariko Imana yo mwijuru yarayintabaye Imana yo mwijuru yarayingiriye neza narasenze muri kanguka sinibuka neza itarike kanguka 3 zikurikirana zose ya mbere baravuga ngo hariho umudamu afise cancer du corps arakize ndacakira samedindi kurikira baravuga ngo hariho umudamu akize cancer du corps ndacakira yigira gatatu nayo yenje no bavuze ngo hariho umudamu afise cancer du corps arakize ndacakira rero ndashimiye Imana yo mwijuru ndayishimiye yumve ko ndayishimiye nyaguhezagirwa naragiye kugirisha igipimo ndasanga ni negative
inyishu nayitoye mercredi nsanga ni negative, nsanga nta kanseri irimo. Ndashimira Imana ndakenguruka ndavuga nti sinzogenda ntashinze intahe. Izi ntahe bene data umuntu wese azokira azoshinga intahe ko ziradutera intege. Twese twatewe intege n'intahe za bagenzi bacu. Rero ndashimiye Imana yo mwijuru, yumve ko ndayishimiye, yaranzuye. Ico cago ni cago gikomeye, ni cago kibabaje, ni cago ugwara ugasinzikara. Umutima wanje wari wavunitse, inkokora zari zacitse, ariko ndashimiye Imana yo mwijuru ko yanzuye, ndashimiye Imana yo mwijuru ko yantabaye ico cago. Yumve ko ndayishimiye, yumve ko ndayikengurukiye. Shalom, Yesu ashimwe cyane. Kandi nashaka gushimira Imana, nashaka gutanga intara. Je ndi mu bihugu vy'Abarabu, naragwaye umugongo, nagize ikibazo cy'umugongo. Ndagwara umugongo cyane. Hamwe no gukora akazi nukuri binanira. No mu kuryama ntibyari bigishoboka ko noryama cyangwa nicare ndyamye. Ntabwo nihindukiza. Nuko naragize ikigeragezo cy'umugongo. Nicaye guhaguruka byarangora cyane. Mpagurutse mu gutambuka naca ngenda nunamye, kwa ntibyakunda ko notambuka ngororotse. Ico kigeragezo ndakibana naco, nkaza ndafata muri kanguka, naza ndafata numviriza kanguka, nongera ndabivamwo, amabikantera ubunebwe, nkasubira kandi nkaza ndumviriza kanguka. Maze kugwara umugongo nagumye mfata muri kanguka, nkafata bakavuga ari umuntu akize umugongo arakize. Nanje nyine nkizira nkavuga ati Mana ni jewe, ndagushimiye kunkijije, nkumva ko nyine nkize. Ariko mpagurutse gusa nkumva umugongo n'ubundi ndacababara gose. Haragize n'igihe nimva nyine gufata ndabisheba. Umuntu tubana w'umukobwa hamwe ati none wewe buri gihe nta musi usiba gusenga, kubera iki none wamugwara? Nanje ngiye numva umenga nivyo namafata muri kanguka, ariko umugongo nta mahoro nigera ndonka. Bano b'Imana nukuri narindushe ubwanje nkimva neka Mana je nzobaho gute? Gutambuka kuduga amayesikari cyo kumanuka amayesikari nukuri byarananira. Hariho n'umuti bari barampaye nashira mu mazi nkacanwa, nukuri narabimira sinigera ntora mitende. Nazo gufata muri kanguka nyene nkaza ndafata. Ico gihe nyene uko bavuga ati umuntu akize umugongo niko nafasha, niko nyene nacakira nkavuga ati Mana ni jewe ndakize, Mana urakoze, nkashimira Imana. Ariko nubundi nkumva nyene umugongo wapi, kuryama ndyamye nkihindukiza nukuri ntivyakunda. Nukuri narabaye mu cyo kigeragezo cy'umugongo, ndakibamwo ndumva ko nyene ndushe. Buri gihe nukuri namana gahinda. Mujye hageze kwihindukiza nafata neka Mana uyu n'umugongo canke n'ibindi bintu, nkaraba ingene ndi mu mahanga nkumva ko nyene ariko igerageza kimereye nabi. Nukuri ndashima Imana, ntagumye mfata muri kanguka. Sinzi umugongo ngo warakize uko mwomisi niho nicaye. Sinari nzi kwicara n'iminota 2 here nicaye. Numva nyine umugongo umenga watandukanye hepfo no haruguru. Ariko ndashima Imana igitangaza yankoreye. Ubu sigaye nicara nta kwicara iminota 30 nkahaguruka, nta kibazo na kimwe nigera numva. Ubu ndaryama nkihindukiza, ntabwo nigera mbabara. Nukuri ndashimiye Imana yankijije. Imana ndaguhaye icyubahiro. Nukuri Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana ikiza, ni Imana iseruka. Nukuri mubyumve narindushe n'ikigerageza cy'umugongo. Nararabiyondi nkumva umenga sinzi, ariko ndashimiye Imana nagumye fatira muri kanguka. Nukuri ndakira umugongo, ubu ndashima Imana, ndaryama neza, ndihindukiza, ubu ndicara nk'abandi. Abandi bicara je nababwafukame nkashyira amaboko ku gitanda. Sinarinzi kwicara nk'abandi ngo ndateramye, buri gihe wasanga mfukamye waca nishimikiza igitanda. Ariko
ariko ndashima Imana ubu sinkifukama kandi ndashima Imana y'amahoro, ndashima Imana cyane. Nukuri Imana yankoreye ibitangaza, narumva abandi batanga intahe nkavuga ati canke inteke babivuganye n'umukozi w'Imana, kuko narabona nje sinkira ishinge bari bamaze kuntera zibiri, nukuri sinoziharura, ariko ndashimira Imana, nanje Imana yarambohoye, Imana yankoreye ibintu byinshi muri Kanguka, nukuri ndashimira n'umukozi w'Imana Chris, nukuri Imana imuha umugisha, Imana imukomeze, abitanga bose kugira turange kino kiganiro, nukuri Imana ibahezagira, nukuri n'abandi bagifise ibibazo bitandukanye ntimucike intege, ahubwo mukomeze, nukuri muri Kanguka hari Imana, muri Kanguka hari Imana, nanje narabibonye, nanje Imana yarankoreye, nukuri mwizere, igihe nicagera, isaha niyagera, namwe muzotabagwa. Shalom, murakoze. Bonsoir chers frères dans Kanguka. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. J'ai reçu du lien de Kanguka par ma belle-sœur qui vit en Allemagne. Elle m'a envoyé en me disant que c'était un groupe de prière. J'ai dit, on va essayer. Elle me dit, non, il faut suivre. Comme mon mari n'était pas là, j'ai attendu qu'il soit de retour. Quand il rentre, je lui fais part. Mwiriwe bakunzi b'ikiganiro Kanguka, nje gushinga intahe ivyiza vy'Imana mu buzima bwanje. Namenye Kanguka biciye kuri muramukazanje aba mu Budage. Yahindungikiye ambwira ko ari ikiganiro c'amasengesho. Navuze nti tuzogerageza. Arambwira toya no kumviriza. Kuko umushinga ntahe wanje atariho yarari, nararindiriye ko agaruka. Gihe ataha muhira narabimumenyesheje. Rero naciye ntereshaje Kanguka kuri YouTube. Ntangura kuza ndasengana n'umukozi w'Imana. Ubwa mbere nta na kimwe numvise mu mubiri wanje, hanyuma narabandanyije gusenga. Rero igihe natangura kugira manifestation, narayura nkayura n'amaso agaseseka, nkamerereza, nkaguma ngira amagazi, nkumva ibintu bikwega mu mubiri kandi nkaguma nturimiwe. Je me suis senti transformé comme si j'avais retrouvé mes 25 ans. Je me suis dit que mon Dieu m'a visité. J'ai prié toujours avec l'homme de Dieu. Le 23, lors de la prière, il a dit qu'il y a 4 femmes qui sont guéries du VIH. J'ai dit Amen, Amen. C'est moi, Seigneur. Merci pour ma guérison, Seigneur. Il continue en disant, allez faire le texte. J'ai saisi cette parole. Numvise narahindutse nkuko nasubiye kumera nka kera nkifise imyaka 25. Nibwiye ko Imana yanje yangendeye n'amasengana n'umukozi w'Imana. Itariki 23 mu mwanya w'amasengesho yaravuze ko hari abapfasoni 4 bakize VIH, umugera wa sida. Navuze nti amen, amen, njewe mwami, urakoze kunkiza mwami. Yarabandanyije aravuga ati muzoje kugirisha ibipimo. Narakiriye iryo jambo. Hari itariki 23. Le 25, je suis allé faire le test. J'ai eu les résultats et c'était négatif. Négatif, je vous assure. Je rends grâce à Dieu qui ne cesse de faire les merveilles à travers Kanguka. Itariki 25 naragiye kugirisha ibipimo. Naronse inyishu kandi yari negatif ndababwira. Ndashima Imana idasiba gukora ivyiza biciye muri Kanguka. Chris, Imana iguhezagire. Shalom, ihari ntahe yanje. Amen. Chris, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. ubu tugeze mu mwanya w'amasengesho. Nizere ko mvije intahe zose, kuko uko Imana yagiriye neza bariya bose bashize intahe, niko nawe ishobora kugira neza. Nkuko nawe ndabikora,
duhagarara ku ijambo. Uno munsi duhagarara kuri Zaburi 107 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Psalm 107 verset 19 à 20. Harekana neza iyo umuntu yataye ivyizigiro yuko asemereye akaririra uhoraho nawe aramutabara. Umurongo wa 20 uvuga ngo azoronka ijambo ryiwe kandi abakize. Il envoya sa parole et les guérit. Rero ijambo niryo rikiza. Byose bisaba ko wizera, ukizera ko ijambo ryiwe rigukiza. Rero nimba wizeye yuko kujya bajya bakize nawe ushobora gukira cyangwa ushobora kugenderwa, nashaka gusabe ugira impambwe y'ukwizera, ushira ikiganza aho ubabara. Nimba utaza ushira ikiganza ugishire ku mutima nk'ikimenyetso cyo kwizera. Abadamu bashaka abana ni benshi barindiriye uruvyaro, ushobora kuba waragerageje kenshi bikanka, ushira ikiganza kunda ko nagenda abwire yuko Imana yakirije bari yabujije kumva nawe nyene iragukiza. Nawe ndababwira yuko ukwizera kwawe niko gukiza. Ugena hano hatari urwamo, ikintu gusamaza bikurangaza. Kandi ndakwibutse yuko isi mpaka mvuge ingwara yawe. Ndakunda kubisubiramo kenshi kuko abo numvise bavuga ngo jewe ntiyamvuze sinagendewe. Satani ntakubeshe ntiwavuzwe. Ikuru suko ndakuvuga, ikuru nuko wizera ko nawe Imana ishobora kukugendera kubera ukwizera kwawe. Igihe ndiko nasenga ndiho abariko arondera abantu bizera. Bamwe bakira ubunyene, harabagira manifestation, harabakira ubunyene amasengesho aheze, harabazokira mu nyuma, harabazokira ejo. Ariko igikuru nuko hari ikintu gira uronke muri ano masengesho bihagaze ku kwizera kwawe. Umwanya muto rero witegure tugira dusenga. Data uri mu ijuru, Mana ushobora byose, ndagushima kuri uyu mwanya mwiza utwongeye wo kuza imbere yawe. Urakoze ku bushobozi bwawe, urakoze ku mbabazi zawe, urakoze ku ntahe twumvise. Uri El Shaddai, uri Adonai, uri Chikenu, uri Sabaoth, nta numwe asa nawe. Urakoze Mana ku bantu bose twumvise bagendewe kubera ubushobozi bwawe. Ndakweretse abantu bose tuko turasengana mu kano kanya, ndakweretse abana bose bavutse muri ano masengesho, ndasengeye umwana wese avuze rumwe n'amasengesho mu izina rya Yesu. Ndatuye ubushobozi, umurinde umwana wese, mushoboze gukura aze abe ico wateguye ko aba. Abadamu bose afise abana mu nda, nimba ufise umwana mu nda shika ikiganza kunda mu izina rya Yesu. Ndasengeye abana bose, ndabwiye impwemu ya false couche, impwemu ikurayo abana mu nda, hunga mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bugaragare, ubarinda abo bana baze bavuke bose bagukorere. Mana urakoze ku bantu kuragendera, abantu benshi yo kuragenderwa mu buryo budasanzwe. Bamwe bakumva manifestation, abandi bayumva. Wewe umva ukurahagurwa, ushaka udahwa. Yesu akora kubohora. Shika ikiganza kunda mu izina rya Yesu. Ikintu cyose wariye, ikintu cyose kirondera ubuzima bwawe muri kano kanya kibe neutralize. Nta bushobozi gifise, uzobaho imyaka ndiho yaguteguriye kubaho mu izina rya Yesu. Inyuma y'ana masengesho uraza kudahwa, uraza kudahwa ibintu byose wafunguye, ishano ryose, uburozi yose wariye, uraza kwidahwa mu izina rya Yesu. Mana ndagushima ko kuragendera, ndagushima kuri ya muntu ukurabohora. Hari umuntu akoranyiviriza ugumugira amagaze no mu bantu kandi doshobora no kubifata bigagutera isoni, ariko kuva umwanya Yesu arakubohoye, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ndashima abantu bwarabohoka. Hari umujene aboshwe n'inzoga, umujene akuze, umuhungu aboshwe n'inzoga n'akaboregwe n'ubusinzi, uwo mugozi cike, iyo mpwemu ihunge. Mana urakoze kumubohoye. Ndagushima ko kurabora impwemu y'usambanye, impwemu yo kwisambanya, impwemu ya pornography ihunge mu kano kanya. Ndagushima kuri uriya muntu afashe ku mutwe inyuma, hari ikivyimba kiri ku mutwe. Ndatuye ubushobozi, icyo kivyimba kizimangane mu minsi 3 na zose kubona. Yesu aragukijije, icyo Satani yateguye byose kuri wewe bisambuke. Ndashima ubushobozi duhaye bwo dukandagira inzoka na scorpion mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuri abantu bacishaka kuri 3 bagwaye diabete, ndagushima kuri bagendeye. Haleluya. Hari umuntu agwaye diabete atakibona, amaso atakibona, gumiza ukuboko ku mutima, wature ubushobozi, wature izina rya Yesu mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubakijije, urakoze kubabohoye. Uriya muntu agwaye mugongo, hari umama aryamye ariko aratuza ijwi, ariko ararira,
kubera umubabaro ku mugongo Yesu akugendera. Hari umuntu agushize kwa maboko akira gukira mu kano kanya. Hari umuntu uva dutanguye gusenga amaguru aguma atera adahagarara. Yesu akora kugendera mu izina rya Yesu. Imigozi yose icike, akira ubushobozi, akira gukira. Abantu bagwaye mu nda, umuntu agwaye foie, hepatite B, shikiganza kunda wisere. Mana urakoze, ndagushima kuri ya mudamu ugendeye. Hari umudamu afise inda yivye, abantu bose bazi ko urafise umwana ariko nta mwana ufise, inda yavyimvye yonyene ubwayo. Akira gukira, akira kugenderwa, kuragenderwa mu izina rya Yesu. Nta kintu kurumva ariko ubushobozi buri kuri wewe. Mana urakoze kuri ya muntu ugendeye agwaye ivi. Hari umumama agwaye ivi mu izina rya Yesu Kristo. Tanga urugororo ukuguru, kunye ukuguru, kugorore ukunye. Yesu akora gukiza, Yesu akora gukiza. Mana urakoze. Abantu bashaka kuri babiri bagwaye amavi, Yesu akora gendera mu kano kanya mu izina rya Yesu. Hari umuntu afise ikibazo c'itiro, batatu, umugabo umwe n'abagore babiri, Yesu akora bagendera mu izina rya Yesu. Babiri barabura itiro, uwundi afise itiro ryinshi, ubu musinzira umwanya wose, Yesu akora kugendera. Mana urakoze kubitangaza, Mana urakoze kubantu ugendeye, urakoze kuri ya muntu akize kanseri mu izina rya Yesu. Mbega ni iki toshoboka imbere yawe? Umudamu afisa umwana amaze amezi arenga 3 ariko byaranse kuronka amaberebere, byaranse gushora konsa umwana, ariko ari ubushobozi buje kuri wowe. Yesu urakoze. Hari umuntu afise ikivyimba mu muhogo, fata ku muhogo nyene, haleluya, ico kivyimba kihave. Manda gushima kuri ya mudamu ataragishobora kuja mu mihango, Yesu urakoze kumugendeye, wowe ugumuva amaraso, Yesu akugendere. Hari ubushobozi, Mana urakoze kubitangaza, urakoze kuri ya muntu ariko rumva imitsi, haleluya, imitsi mubya, imitsi hano kwitako, Yesu akora kugendera. Hari abantu benshi kwaragenderwa, hari ingwara nyinshi ko zubakira, bamwe baravyumva abandi bavyumva, ariko data ndagushimira. Gendera ubwoko bwawe, gendera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ibikorwa bya Satani bisambuke, impwembu y'urupfu, impwembu y'urupfu ikirondera uriya muryango ihunge. Ndavuze n'ivyo wateguye mu ijuru aba ari vyo biba kumwe ya nzoka ya Mose na Aroni, yazimira ziriya nzoka. Imigambi yose Satani isambuke. Uriya muntu afise ukuguru kuvyimvye cyane, Mana kuvyimbuke, kuravyimvye biteye ubwoba. Yesu akora kugendera. Ndagushima kuri uriya mudamu amaze imyaka 10 yiteze kuvyara, byarase amaze gusama rimwe, ariko iyo ndacivayo. Ndagushima ko umugendeye. Ndasengeye abadamu bose bafashe kunda bashaka uruvyaro, Mana ramva ikiganza cyawe bagendere. Urabazi bose, uriya amaze imyaka 4, uriya amaze imyaka 8, uriya amaze imyaka 14, bagendere mu izina rya Yesu. Bariya babiri baguma babona inda zivayo, barasama, nta kibazo cyo gusama ufise, ariko nta mwana kuma mu nda mu izina rya Yesu. Iyo mpemo yiba abana ihunge, akira kubohoka. Hari umuntu akora cyane musonga yubafu, kumiza ikiganza wanyere kuri urwo rubavu, kumiza kwikiganza. Yesu akugendere. Hari abantu benshi ukaragenderwa, hari ingwara nyinshi zibakira. Hari abakobwa babiri bagiye kugururirwa kubwa mariage. Ndashima Mana inzira yo kuraca, sishobora kuvuga ingwara zose, ariko nasabye umuntu wese ko turasengana, ugura kanwa, ushime ubushobozi, ushime imbabazi. Mana urakoze ko ndukuragendera, Mana urakoze ku nkomezi, Mana urakoze kuri kurabohora. Ndagushima ku ngwara zose abantu bagiye gushinga inaye, twese mwe dushime. Shima, hari benshi babohotse. Icubahiro Mana, ubutunzi, ukuganza n'ibyawe ubu niyo bidashira, ni mu izina rya Yesu ndagusenze nizera, amen. Ku muntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kuba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 613 462 93 52.